Yesu aguhezagire cyane mwene data. Imana igumugisha ko ushoboye kugurura iyi video. Ndashima Imana cyane ku ngabire y'ubuzima yaguhaye. I thank God for the gift of life yagushikanye kuri uyu munsi n'umugisha n'amahirwe kuba ukiri muzima. Hariyo benshi batakiri batariko barahema imhemu z'abazima, batashe batakiri kumwe natwe uyu munsi, ariko we uri cari muzima. Nivyo gushima, nivyo guhereza Imana icubahiro. Nagomba dusangire ijambo ry'Imana nkuko tumaze iminsi turiganirako, duse nk'abaryagura gato. Kumbure kuri we utaravye video ibanza naravuze ku kuntu Imana yacu daremesha bene data. Hariyo igihe umuntu agera mu bihe akavuga ati Imana jewe, Imana yari Imana yanje mu myaka iyi niyi, Imana yari Imana yanje mu giki niki, kandi atabivuga ngo avyature. Usivye ko ari n'abavyatura kubera kandi uburemere bw'ibihe baba barimwo n'ingorane n'ibibazo n'agahinda k'ibihe n'amageragezwa, bagatangura kwatura amajambo runaka ku buzima bwabo, bagatangura bavuga ati oh Mana jewe warunyumvira ko cagiye, wanyumvira ko ya minsi, ariko umuntu kinkunda kubera ivyo bayisabye bitaraba. Ariko nagira ndasubire mvuge kandi ngo Imana yacu ni Imana yo muri past, muri present na future. Ni Imana yo muri kahise no muri kubu no muri kazoza. Imana birire vuga ngo uko nari ndejo n'uyu munsi niko ndi, uko nakora kera n'uyu munsi niko nkikora. Amajambo y'Imana yavugana n'abera abakozi b'Imana bavugishwa nayo, yaravuga ati ndi Imana ya so wawe, ndi Imana ya sokuruza, ndi Imana ya ba Daniyeli, ndi Imana ya ba Eliya, ndi Imana ya so Isirayeli, ndi Imana yanyu, ndi Imana yanyu, ndi Imana yanyu, ndi urukundo ndiki. Na majambo Imana yagenda ibwira abantu kuba provinga canke mu kuba kubemeza cyangwa kubatahuza ni uko nakoranye na babandi, uko nakoze na basokuru na basobi wanyu, n'uyu munsi ndashobora gukora ibyo nakoreye bene wanyu, ibyo nakoreye abavyeyi banyu, ibyo nakoreye ba runaka bijya mwumvise mu mateka, n'uyu munsi noshobora kubikora. Nagira ndakubwire rero nawe, Imana yabera, Imana ya Paulo na Sila, Imana ya ba Dawidi, Imana ya ba Eliya, Imana ya ba Elisa, iba Imana yawe, Imana yaduhamagaye, iba Imana yawe, Imana y'urukundo, iba Imana yawe. Kandi uko yakoze bya bitangaza byose wasomye, n'uyu munsi ari cyo yokora ku buzima bwawe. Reka dusubire dusome ijambo ry'Imana riri muri Yosuwa wa mbere nyene igice cyaho c'icenda, turasoma mu izina rya Yesu. None si jewe nkwibaririye nti shikama ushira amanga, nuko ntutinye nturanduka umutima, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Nije nkwibaririye, shikama ntutinye nturanduka umutima, kuko ari jewe uhoraho Imana yawe nkwibaririye, ndi kumwe nawe, ndagukunda, ndagufise ko ivyiyumviro byinshi, ndagufise ko imigambi myinshi, ndagufise ko urukundo rwagutse, urukundo rurenze, urukundo rwinshi. Nutinya mwene data, nuranduka umutima, nucika intege, niwihebure. Hari abantu baba mu bihe byo kwihebura, hari igihe Satani azura imwemu yo kwihebura mu mutima w'umuntu, imwemu runaka ikamutera agatangura kwiganyira ati Imana ni nkunda, Imana ndagusenga, ndisonzesha, ndaja ku misozi, ndarondera mu nyonga zawe, ndarondera ubwiza bwawe, ariko aho gutabagwa abandi nibo batabagwa. Ndagusaba amafaranga aho kuyaronka abandi nibo bayaronka, ndagira gute Mana? Ndagusaba akazi, biragenda umuntu akagira ivyiyumviro byinshi. Iyo wasaba Imana amafaranga izoca inzira ikuremera akazi, ishire impamvu y'uburyoki ushobora kukaronka. Imana idufashe kandi dutabare cyane, ubuntu bw'Imana bukuboneke ko mwene data. Wiyubare ntucike intege, wiyubare ntuve ku Mana. Agenda kubwire uzoronke esheke mu bintu byose, ariko ntuzokore esheke ku Mana, kuko niwe buhungiro buzima, niwe duhungira ko tubabaye, niwe duhungira ko dushonje, niwe duhungira ko twahebwe, niwe duhungira ko twatewe, niwe duhungira ko dukeneye ubufasha, niwe bufasha buzima, niwe rukundo, niwe byizigiro, niwe bitiro. Mana, reka nimba waragize Imana fondation cyangwa ufatiro bw'ubuzima bwawe
ikakurera ikagukuza ikakugeza hahandi. Niko Imana yaraje ibwira Yeremiya yari yiheze, Imana yamutumye iramubwira ati Yeremiya we genda umvugire unkorere. Aho ati ndafite ubwoba mwami sinzi no kuvuga, aragira ubwoba. Ariko Imana yo iravuga ati Yeremiya si wewe witumye, ni jewe ndagutumye nk'Imana y'abasogokuruza, Imana ikomeye, Imana y'amaboko, Imana y'imbaraga, Imana y'ububasha, Imana igufise kw'imigambi. Nimba arafashe Kristo Yesu nka fondasiyo yawe akakuduza akakugezeza aho ugeze uyu munsi, nta nubwo ari we wayigejeje, uhageze kubera Imana. Rero rema yakuzigamye wa munsi muri kahise, yakurinze urupfu ca gihe, yakutabaye utapfuye, yakubaye hafi utakwawe wakayombekere ngo ugwe mu rupfu, ugwe mu manga y'urupfu. Cagiye urupfu rwari rwasamiye kukumira, cagiye Satani yari yahagurutse, cagiye ibibazo byari byahagurutse, cagiye wasimbuka aksida, cagiye wasimbuka bya bindi, cagiye wari kuriharurira iminota yanyu uvuga ngo karabaye ndapfuye, cagiye abantu bariko baraguharurira amafaranga yananiwe, ibintu byose byananiwe, abagenzi bananiwe, inshuti zananiwe, famiye yananiwe, abo muzinanye bananiwe, ariko Yesu akaseruka nk'umutwa nk'intwaro, umwami w'abami, iseruka irakutabarira gutsindanishiriza. N'ubu munsi irashobora gukora, n'uyu munsi muri preza hari ibyo Imana iriko irakora ku buzima bwawe, kandi ni wayigira umuvyeyi ukayigira umwizigi ukayiba hafi, ukavuga ati Mana I give all of my things, ndaguha ivy'iwanje vyose Mana, ndaguha umutima wanje, ndaguha kazoza kanje, ndaguha ivy'iwanje vyose, uyiragize n'ejo hawe hazoza. Imana izokwiyereka, Imana izokuba hafi. Nk'abakizwa abagororotsi bobo cyangwa abantu bose bifuza kuzobona Imana, mbere twese turifuza kuzoyibona, wari ukwiye kwizera ko our God is a God of future, ni Imana ya kazoza. Ibyizigiro byacu byo muri kazoza biri muri Yesu, ibyizigiro byacu byo kuzobana na Yesu biri muri future. Ntabwo uri abana na Yesu uyu munsi kuko uri cari hano mu isi. Rero nimba wizera ko Imana ari Imana yo muri kazoza, wizere no kuzobana nayo, no kuzokujana mu ijuru kabana nayo. Ubuntu bw'Imana bukuboneke ko, ubuntu bw'Imana bukube hafi. Imana ndasengeye mwene data yaciwe intege n'ibihe, bimutera gucika intege, bimutera gukora bisinga, bimutera kurogotako. Ndakwinjiza umugirire imbabazi, umweze, umutunganye, ubwiza bwawe buboneke ko. Subira umwuzuza inkomezi, subira umuvyure, subira umusuke mu muvyuro mushaka, subira umusuke mu muriro wa mpemu yera, subira umwuzuza izindi imbaraga, subira umwuzuza ubundi bubasha, subira umwuzuza izindi inkomezi za mpemu yera, umurenganisha ikibanza kimushikane mu kindi. Ubuntu bw'Imana bumuhindura amateka mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti, amen. Umwami Yesu abamugisha. Mwari kumwe na jewe ndabashikiriza kino kiganiro Power of the World, kikurikira mukurikirana kuri Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ahantu hose ushobora kukorohera kugera, urashobora gusangaho buno butumwa. Yesu aguhezagire, sangiza abagenzi bawe. Urashobora kutwandikira muri nimero iri hasi, tukagushira muri group ya WhatsApp, canke tukaza turakurungikira ubutumwa, canke kubaza, canke isengesho n'ibindi, tukagufasha. Umwami Yesu aboneke ko muhezagirwe cyane. Shalom shalom.